yarajanye no kwiba telefone yabonye umuntu aje kuja muri ico gikorane afise iyo telefone nzavuga ati ji telefone ntegeza kugenda ndayitwaye mugabo yashinze ntavuga ati narakoze mu mufuko umukozi y'Imana nzana bavuga ati buri kurakora mu mufuko uwo muntu ugomba we telefone gezaho nimwe mbona gomba ndakubwira hajya mu ngoro y'Imana haza abantu benshi kandi abanyabyaha batakihari n'amashengero yoca yugagwa haraza y'abanyabyaha haraza gasubiremo mu ngoro y'Imana haza abantu batandukanye haza abantu benshi niyo mpamvu abakozi b'Imana bahari igihe ivyaha vyohera n'amashengero niyo bakihari kandi twibera umwanya wo guhimbaza no gutazira gutama tukarinda Yesu Kristo akazogaruka kudutora rero niyo mpamvu tutovuga ngo mbega baba baje bamutse ko afise intumbero yo gusenga canke yo guhimbaza no gutazira cyabwe intumbero yibaze ntayo tuba tuzi ko ntituraba umutima w'umwe wese mugihe intumbero twe tuba tuyizi tuvuga ngo dukeneye ko abantu baza bakaba umwanya wo guhimbaza no gutazira kugira ngo turushizeho kwegera ubwiza bw'Imana Evrine wari uvuga ati shaka ubura umurozi ingo yego cyane gose Yesu azogufatira yego gufatire ngaho nyene ugende tubituriye Sire bivuga kiki Yes guys ndashoye kubaramusa ndabaye ikaze na karibu mu kino kiganiro nizere ko mugoye neza mushaka kwa muri hose mu hingi itandukanye mu gice cyacu cy'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu no musi turi muri gospel tukona kuba turi muri profile no musi turi muri gospel nkuko mubibona devant camera turi kubona abantu batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi utimwaje gukora iki manda kugira ufite nda subscribe kwanza partage commentaire iraza kubikene mu kino kiganiro piro tubandanye turi kumwe ndumumenga sinobandanye rero ntarabakira manda bayikaze na karibu nawe tabazi umanzo wamenye nizera ko ari abantu b'ubwiza we wamaze kuba wo shika kwiyomboresha kure ni action sound rero ubandaye kubana natwe mwa kino kiganiro ku ruhande rwa mbere rero nako aberewe cyane gose nawe ntaramuvugira ibintu ngira ngaraza kubyivugira n'icyatumye tuba hano ndakuramukije cyane neza cyane ndakuramukije nanje meze neza cyane gose ntibibona none yes ni bakutahure gute nk'abantu bako bakurikirana inombonesha kure hano mu gihugu cyacu Burundi jewe ubwa mbere nitwa Evrine Munezero ndumudamu ndubatse mfise abana batatu ndi umwe mu bagize umugwi wo guhimbaza no gutazira muri Methodiste ini mu bubwiriza bwa Bujumbura ni Evrine Munezero tumwite gute ya tumwite mabuja tuyite vire tumwite mama cheftene abazere yose nayiwe kabisa kandi arayamerita cyane gose ya yavuze kwitwa Evrine Munezero nawe bagutazire gute nitwa Irankunda Jire ndumwe mu bagize umugwi guhimbaza Imana gutaza Imana mu bwiza bwa Bujumbura mwishingiro rya Methodiste ini ndi no mu mahuhagarariye yes tumvise umugwi guhimbaza no gutazira mbere ko tuja mu kiganiro nyamukuru dushiye gutahura gute ya guhimbaza Imana no gutaza Imana ni ikintu kiri mwishingiro rya Methodiste ini mu Burundi mu bwiza bwa Bujumbura rero twe turi umugwi ni kuvuga umugwi wacu uhuza ama paroisse yo mu bwiza bwa Bujumbura mu cyo rya Methodiste ni tuja hamwe kugira ngo duhimbaze Imana tutazira Imana ya no bivuga ko nyene iyo abantu bashaka mu gikorwa cyo guhimbaza nk'iki benshi bashaka kuvuga ati twebwe ngo tuje mu iki gikorwa Evrine gabaye hamagagwa cyangwa n'ikintu abavyeyi babateyemo ukavuga ati twibera kwiko abavyeyi bacu bari mu iki gikorwa natwe tukijemo byagenze gute nka testimony abavyeyi badutumye je ku bwanje novuga ko byabaye umuhamagaro numuhamagaro umwe wese Imana imuhamagarira gukora iki kintu kandi wekora wumva ko uvyiyumvamwo vy'ukuri sinari abavyeyi bagutumye urashobora kubagabira bitwa ari abana b'ibigaho numuhamagaro twahamagariwe n'Imana gukora kugira ngo tuyihimbaze kandi twongere tuyitazire yego ariko iki kugwa kimazemo igihe kingana gute ko tukubona ku marezo social mu bitira bitandukanye nka Evrine Munezero ukimazemo igihe kingana gute watubwiye ko wabaye umuhamagaro yego Yari bigenze gute jewe nakiriye agakiza nkiri muto cane nari mfite imyaka 14 ndibuka nena niga mu mwaka w'indwi nakirakiza mu ishengero rya Pentecote ndi ruguru iwacu Ingozi je mvuka Ingozi no hakiriye agakiza kandi kuva ico gihe maze kubatizwa aciye ntangura kuja mu bihe byo guhimbaza no gutazira Imana kuva ico gihe nuvuga ko nabitanguye mfite imyaka 14 yego ariko jiri nta testimony tushaka gutorako
ya guhimbaza Imana ni ibintu nakuze niyumvamwo, nakuriye muri Sunday school, papa na mama bantu muri Sunday school, hama ndakura ageze yaho ufite imyaka nka 15 ibintu byo guhimbaza Imana bitabakunzamwo kabisa, nteye korase mu ishengero ababibi bagasinzira reka tuvuge uko yene nkumva birangyoheye ndatina ndabikunda rero maze ushiki Bujumbura hoho ndumva nyere ho byakuze cyane bicaye ubuzima dongo ubu nibwo buzima bw'iwawe. Ariko bikugendera gute iyo uri nko kuri stage? Ndikumvuga nko ku bantu baba worship hakaza nk'umuntu akabwira ati jewe wampezagiye, uvyifata mu gute? Ntucuba nka muri babandi bavuga ati jewe ko yene ndundi muntu cyambe iyo uri kuri stage d'abord wa wasanze ukamugara ubwiza bw'Imana ukavuga ati Mana ntaba ari jewe ariko hagaga izina ryawe. Rero mu gihe ivyo birashika aba umuworship agiye imbere ari muri dera abantu bakabwira ati festation vyaryoshe, ariko ntuca wishimira yuko vyaryosha icubara Imana yo iba yagushoboje kugira ngo ibintu bigende neza. Ntibishika ga Evelyn umuntu akaja guhimbaza atamanje gusenga Imana canke atari muri autorité divine? Ego birabaho nukuri, birabaho kenshi ko umuntu aja guhimbaza Imana yiviriye mu bintazi, ariko si byiza kuko imbere yo kuganira n'Imana bisaba kubanza kwiyeza ukitunganya vy'ukuri ukabona ko ukwiye kuja imbere y'umwami wawe kugira ngo muvugane, kuko no kuja nko gusaba ijambo ku mukuru w'igihugu turamwubaha kandi ari umuntu tabise undi mwami twubaha gusumba abandi, ugenda witunganije. Si byiza kuja guhimbaza Imana ufise ibintu bitayihimbara kameme. Turashaka kumenya nk'abantu batari mu kiba ca worship canke batari mu kiba cyo guhimbaza, hoba hari itandukaniro hagati yo kuvuga ubutumwa no guhimbaza Imana? Guhimbaza no kuvuga ubutumwa cyane kuko nayo biravuga ko guhimbaza ari ugusenga ubugira kabiri. Hagira urahimbaza uri kuravuga ubutumwa ko hari abantu benshi bihanira mu guhimbaza, kuko n'Imana iza mu mashimwe. Mwanya guhimbaza no gutazira no mwanya w'amashimwe, kandi ni Imana izira bisigura ko ubutumwa buba bwavuzwe. Uzorabe na kenshi abantu bahimbaje vy'ukuri ukabona ko Imana ico kibanze yakibayemwo n'ubutumwa ntibufata umwanya muremure. Ariko hari abantu bashobora guhimbaza ari guhimbaza imbere jiri ariko aratazira abantu kandi bakakira kugakiza mugabo bwiwe ivyo ariko arakora ariko aravyikoresha adafise undi muntu ariko aramukoresha. Birabaho? Ego cyane birabaho. None mu vyakira gute nk'abaririmbye nawe? Bo iyo umuntu ariko arahimbaza Imana ceke yatazira Imana arashobora kuba ariko arabikora gusa tereka arashishubahira Imana, ariko ivyo nk'abaririmbye tumaze gutwara iko cyo guhimbaza Imana turatara ko bibaho, ariko turagerageza kwigishanya abaworship bataruka tukigisha ati mbega guhimbaza Imana bimeze gute kugira ngo ducubara Imana ntabe ari twe twese cubahiro. Muri makire hari umuntu ashobora kuba ikiraro c'abandi bantu bari kwamukurikana mu kurimba kanaka. Nibyo nagomba ndakubarira, nibyo nagomba nkubwire, hari abantu bashobora kuba ikiraro ukabikiraro vy'uko abantu bakaguca ko bakibandaniriza, kandi wahimbaje bakaja mu mpwemu, kuko umuntu wese aza afise objectif avuye mu haje mu guhimbaza no gutazira Imana. Baga donc tuba turiko tura le public bobo abazi icyamuzanye, ntaba yaje kuraba umuntu. Hari abazangwa na vyinshi avuga ati jengiye kumviriza ijwi rya naka, rundi avuga ati jengiye kurondera ubwiza bw'Imana. Muri ico gihe uvuga uti ngiye kurondera ubwiza bw'Imana, hakira kibiye gusamaza indirimbo yose ihacumba amajambo arimo kaguhezagira mukavuga uti by'ukuri jaje hoganira n'Imana. Ntiwitaho kuri wa muntu washoye kubashiranga amafyeri ukanayibona wanashima ko ararembye benshi bashiramwo amafyeri mu guhimbaza no gutazira, ariko wowe ntiwite kuri ajya amafyeri mu gukita kuco ariko arakubwira muri amajambo ari mu ndirimbo ariko arahimbaza. Ego umva kare kintu gikomeye cyane. Turi kumwe na Evelyn Munezero avec Jire. Twigere kusije nyamukuru nkuko twabibabwiye, ni kiganiro cha worship guhimbaza. Nizere ko dufise cyatuzanye ngaha abantu batahura ikintu gitumye tuba ngaha ahantu no kugira ngo mwese mutahure ko guhimbaza bifise akamaro. Ico ni cyambere. Ego ikigira kabiri twumva ko mufise concert, ndavuga event. Turashaka kumenya integuro nyezina ico gikorane abantu benshi biteguriye nkuko twontuwa ku marezo social bakavuga ati hari event, hari gikorane, hari vuga butumwa ndetse ritandukanye turiko turabona ariko yategurwa mwishengero mwaba baririmbye batandukanye. Tuvyakire gute none Yes, umugwi wacu wateguye event izoba kugira ikezo rya 28 z'ukwezi kwa 10 izobera muri paroisse Cibitoki. Kuyora rya Kanyoro duze gatoya twateguye event mu ntumbero yo kugira ngo ikowa cyo guhimbaza Imana no gutazira Imana gikomere gifite ingufu mu cyo y'abatutse. Ni tugiye kutubatumira kandi abantu bazoze kudushigikira zo hari ubwiza bw'Imana, zo ubwiza bw'Imana by'ukuri maze tugendera. Yes,
bo arabatumiye mugabo ngira ngo araza kuronka kanya kisanzuye ko kubatumira. Evelyn ndashaka gutahura intumbero nyamukuru yatumye mutegura iki gikorane. Hari abantu benshi bazi iki gikorane kizomuga ntibaramenya igikorane ibikorane bitandukanye. Amashaka kuvuga ati ngiye mu gikorane cyo gutanga amafaranga. Ngiye mu gikorane cya profile, ngiye mu gikorane iki ni gikorane nyabaki kuyihe ntumbero mwateguye. Bo twebwe ikorane twateguye sisho kuvuga ngo tuwatoza amafaranga ngo tuwatugire vya harambe oya sisho gikorane ariko n'umwanya mwiza twateguye kuganiriramwo n'Imana. Nababwiye yuko mu gihe cyo guhimbaza no gutaza n'umwanya by'ukuri wo kwegera Imana no kuganira n'Imana. Ni mu ntumbero twashizeho uwo mwanya kugira ngo by'ukuri hari abantu benshi usanga bari mu mirimo yabo batigera ibikumanya yo guhimbaza no gutazira n'umwanya wo gusenga wanashima bakabura bivanye n'ibyo bakora bya misi yose. Twebwe rero imisi yose muri rimwe mu kwezi ububwiza bwacu bwa Bujumbura burafise integuro yuko kuma dufise umwanya wo guhimbaza umunsi umwe mu kwezi kububwiriza bwose. Wari umwanya rero kugira ngo twegere Imana by'ukuri dusubire twihane dusubire tuganire n'Imana tuyegere by'ukuri abyumva nawe ko nakubwiye ko umwanya wo guhimbaza no gutazira n'umwanya wo kuganira n'umuvyo umwanya wo guhimbaza no gutaza ni uganirira n'Imana uvuga byose wumva ukeneye urafuka mutima je n'ukuri n'indege ndayikeneye kuko umuvyeyi umusaba ico ushaka n'umwanya rero kwegera Imana wa mwisanzuye ko twisanzuye yego twisanzuye vuga uti jahandi ko ndaganira n'umuvyeyi wanje nta na kimwe ntamubwira ni mu ntumbero kandi benshi barakizwa benshi barabohoka nukuragera ku rundi rugezi wafashe umwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Ariko rero twitege iki bivanye n'ivyo mwateguye twitege iki nka impact canke ihinduka rizoba ku bantu baje mu gikorane. Twitege kubona ubwiza bw'Imana twitege kwagira gukira kubera yes guhimbaza Imana gutazira Imana harimo gukira harimo kubohoka no twitege kubona ubwiza bw'Imana gukira kubohoka no kuryoherwa mu Mana yes. Ariko rero hari abantu bashaka kuba baje mu gikorane intumbero yabazanywe atari yandi mwe mwategura muzovyifata mu gute. Nivyo ari abantu usanga baje mu gikorane cyo muri event ugasanga baze n'izindi ntumbero ariko ivyo tutahora yuko turi mwisi tutahora yuko bibaho ariko kandi ari umuntu umwe muri Bibiliya sinzi ko megari Sawuli yaragiye guhiga umuntu witwa Dawidi afise intumbero yo kumugira nabi ariko uko yegereza ariko ubwiza bw'Imana bwamuhindura. Rero abantu nivyo bashobora kuba bari ako twizeye ko ubwiza bw'Imana buzobahindura bagashika ku ntumbero natwe twahaye event yacu. Turashaka gutahura kandi bino ko igikorane n'ikintu mwateguye haciye igihe kinini cyane iteme y'ico gikorane ntabiteze umugisha uve ku Mana. Dushaka kwa twotahura imbere ya public niyihe igikorane kivuga iki tuve hasi twubake jiri nivyo ego event yacu ifise teme ishingiro ryashikiye Methodist ini uno mwaka rifise iteme ivuga haguruka twubake na event yacu yitiwe haguruka twubake event premier edition ni kuvuga izobandanya kugiza umwaka uheze turizo turi muri mwe yo guhaguruka twubake. Muri make ni gikorane canke event yateguwe na no mugwi wa worship wa eglise canke ishengero rya Methodist ni mu gisagara ca Bujumbura. Akajambo kamwe mushaka kugira nk'abantu bako badukurikirana comme invitation kugira ngo nabo bashaka kuvuga ati twitwara tumiye mu kino gikorane c'ababarivyi. Ego ikindi gihe numvise intahe y'umuntu yagiye gusengera ahantu hari bikorane nk'ivyo nyene mugabo yari yajanywe no kwiba telefone yabonye umuntu aje kuja muri ico gikorane afise iyo telefone nzavuga ati ji telefone ntegeza kugenda ndayitwaye mugabo yashinze ntavuga ati narakoze mu mufuko umukozi y'Imana nzana bavuga ati uri kurakora mufuko uwo muntu ugomba we telefone gezaho nimwe ntumbona ngo ndakubwire hajya mu ngoro y'Imana haza abantu benshi kandi abanyabyaha batakihari n'amashengero yoca yukagwa haraza y'abanyabyaha haraza gasubiremo mu ngoro y'Imana haza abantu batandukanye haza abantu benshi niyo mpamvu abakozi b'Imana bahari igihe ivyaha byohera n'amashengero niyo bakihari kandi twibera umwanya wo guhimbaza no gutazira gutama tukarinda Yesu Kristo akazogaruka kudutora. Rero niyo mpamvu tutovuga ngo mbega baba baje mu munsi ko afise intumbero yo gusenga canke yo guhimbaza no gutazira twebwe intumbero yibaze ntayo tuba tuzi ko nituraho umutima w'umwe wese mugihe intumbero twe tuba tuyizi tuvuga ngo dukeneye ko abantu baza bakaba umwanya wo guhimbaza no gutazira kugira ngo turushizeho kwegera ubwiza bw'Imana. Evelyn wari uvuga ati shaka ubura umurozi ingo ego cyane gose Yes azogufatira ego gufatire ngaho nyene ugende tubituriye
Shire bivuga kiki ivyo nivyo kabisa ebana umurozi aze ntabwo dufise undi muntu wese yipfuza aze ntabwo dufise umwicanya ya dufise ikize ko azogenda yakira gake azogenda hindutse yego atari Imana kugira nka Saul neza cyane yes niyo ship yo mubwiriza bwa Bujumbura Methodiste nizere ko ni ibintu tumaze imisi twumva kari gikorane cyateguwe izi tariki za 28 nyimba ntihenze uku kwezi kw'icumi umwaka wa 2023 nizere ko abantu bariko badukurikirana bafise ihangiro ryo gushika makino gikorane bamaze kumva ibintu bitandukanye niva hasi tugere gute haguruka twubake yego ariko rero aka kantu mufise impamvu mushaka kwa mwarakiyumviriye yego dufise impamvu twakiyumviriye navuze mu nabisigo yuko ishingiro ryacu rifise iteme uno mwaka haguruka twubake tiko turubaka dushaka kuba kubwami bw'Imana uko murubaka ya tiko turubaka apana mu buryo buboneka turiko turubaka mu buryo bw'imwemo kandi ikindi kintu naco burya imbere yo kubaka ikintu ubanza kwiyubaka wewe ubanza kwiyubaka dabo uriyubaka hanyuma ugaheza ukubaka uwundi muntu haye imbere yo kubaka uwundi muntu umanza kwiyubaka ubanza kwiyubaka kuko umuntu atanga ico afise mugabo rero nutimera nk'abandi bavango imbere yo kubaka uyundi apana mu buryo bw'umubiri oya mu buryo niyo niveau spirituel mubanza kwiyubaka ukumva yuko dabo unywanye by'ukuri n'Imana ko ntiwoja kunywanisha n'ubundi kamubwira uti nywana n'Imana utanywanye nayo ubanza kwiyubaka wowe ubwawe hanyuma ukavuga uti ngomba rero mpaguruke nubaka abandi bantu mugana nanje nabanje kwiyubaka nta kintu bakirimo birumvikana cyane gose banza kwiyubaka hama ukacubaka abandi nani mwe numve twe dushaka kwiyubaka hama abandi no baronga ubwiza bw'Imana biciye muri twebwe tumaze twiyubaka hama zo guhimbaza Imana hama abaje guhimbaza Imana ubwiza bw'Imana bubafate byaciye muri twebwe ariko je ndizira neza ntakekeranya ko iyo umuntu ateguye ikiye akavuga ati je nshaka kuba umushoferi burya afise ihangiro gishatumye yifuza ko umushoferi nka Evrine burya hari intumbero yatumye cyangwa ikintu camuteye kuja mu worship turetse ko wabaye umuhamagara buriya kandi kantu nk'inyungu maze kubikuramo inyungu sino kubwira ngo ntayihari inyungu nini cyane gose maze kubona mu bwica umwanya wo guhimbaza no gutazira nakubwira ko d'abord ko umwanya wo guhimbaza no gutazira umwanya wo kwegera Imana kandi urabona Imana by'ukuri ugiye umwanya wo guhimbaza no gutazana nakubwiye Imana yibera mu mashimwe uri kurahimbaza uri kurashima Imana ntikiba mu mitwaro yacira yitwe dukeneye irabizi ubu no kuyihimbaza gusa ibone ko dushima ibitarashika byose yadusezaniye tuyihimbaza bizoza doje n'inyungu nyinshi maze kuyibonamwo niyo mba mbona ko hari ikintu kitameze neza mu bugingo bwanje nkavuga nteka nje imbere y'Imana mbe ndiganirira nayo nukuri ndahakura inyishu naho bitaza automatiquement ndarindira kandi biraba ariko rero naho ushaka kuba uri mu iyo kategori hamwe ashaka kuvuga ati jewe ibihe mbayemwo naciye mu bihe gushika nifuza kumva no hebe iyo Mana biragushikira kajire na ukumva ati jewe bivaye n'ingende ko ndabaho ndumumenga iyo Mana no yiheba ko ntakirikira amarira yes ivyo ntaho bidashikira biramaze kunshikira benshi birabashikira kabisa ariko kandi uko utirutahura Imana niko biguha gutahura uko imeze nimake kuyegera bigufasha gutahura ukwire yes bigufasha gutahura ukwire ugatahura ati Imana imeze ukuntu bisigure hariho igihe gucisha mu bihe vyiza n'igihe gucisha mu bihe by'umwaro kugira ngo bien sûr uyitahure canke uyegere abandi bavuze ngo Imana ngashaka kurikira mu bigeragezo kugira ngo yubahe mbega urazi yobuye yabonye kandi Imana yari ibizi kandi Imana yari ibizi rega hajye Imana nayo nyene iriko ntuzi ko Imana inadufuhira none ko abandi bavuze ngo Imana ashaka kurikira mu bigeragezo kugira ngo uyubahe ariko yobu ntiyubahe Imana yarayubaha cyane gose yarayubaha gose oya nibabeshe mugabo hajye ibintu byose bitubaka Imana ibibibona ibikubona kuko ntija kure yawe irakubona kandi ntuzigera upfa irakure ukayibamwe meka avuga iti ntupfa ntacuba ndi ku ruhande rwawe kandi ntukira none urazi ba Danieli ayo baboneye mugobo gw'intambwe na babasore batatu bashadura kana meshake na Bedunego mugahago mu bahimbaza Imana cyaza ko atakigeragezo kirashikira nk'ico kweri ariko baje abantu bafise ukwizera kurenze baje bafise ukwizera kurenze nivyo Imana yashaka gucisha mu bintu kugira ngo igukomeze twibuke Yobu Satani yarabanje kuza kumusaba Imana Satani avuga ati Imana Yobu akuba kubera bigero wamuhaye
ariko bimwake bumpe kububasha. Imana yavuga ati Satani genda kwa Yobu. Satani amaze kugira kwa Yobu urazi vyamushikiye ku buryo abana bibo bapfa, ingamiya zifa, Imana irihorera. Ariko rikiri Imana yabwiye Satani ati ubugingo bwiwe ntubukoreko. Rero mu nyuma Imana yamuretse yo uracamwe mu bikomeye iramureka ariko mu nyuma habaye ishumbushanyo ku buryo ivyo yabuze abironka inshuro nyinshi zigiretse. Bisigura iki Imana irashobora kureka ugaca mu ibibona ugaca mu bintu kugira ariko hari ikintu imbere yaguteguriye gikomeye. Rero mu ico gihe irifo ko uciguma ukavuga ati ndazi ikintu Imana ndayezi ndazi uko Imana izongirira neza, ndazi yuko tumateye n'Imana. Yes, hari uburoro bwinshi. Nizera ko umuntu ashaka guca mu bigeragezo kugira ngo ashike ku Imana ateguye. Turavye nka Yozefu. Hagenda ndabwira ikintu kingi Imana hakiguhomba iraguhombye. Gasubiremo tukumve neza. Imana hakiguhomba iraguhombya. Nishobora guheba umuntu wayo ntibikunda. Ituma iheba ivyo ufise. Ituma iheba ivyo ufise byose bikagenda kayombe kire muri kakugumana tukira dukunda cyane gose. Rega n'umuvyeyi. Mbewe urubatse. Urafise abana? Jewe. Uyaje sinubatse. Urafise abana ni wabyara abana uzocubona agaciro. Donc kwitwa umuvyeyi cari. Imana yo kubera ko umuvyeyi wacu nishobora kwemera kuduhomba. Iraduhombya byose mugabe katugumana. Yego turiho ku nyungu yayo. Ubundi muntu turatahura Imana iri abantu cyo turatahura agaciro k'Imana. Sha utaragatahura Imana tuyibonera mu byo dukorera. Rero woba afise hari hikirima itaramukora ngira nazoyemera mugaje ndayemera kabisa ko Imana iriho kandi sikuva ko udahura n'ibigerageza turakubitika sawa. Mugana Rwanda bwiye kwirimo ibigeragezo kenshi ni uba wegera Imana cyane. Yego. Twobandanya mwumva ko twokuma ngaha. Nizere ko mwari kumwe nacu mwa kino kiganiro. Turakumwe na Evelyn avec Gilles. Nanje micro ni Mr. Igor everyday. Nije mbandangana na mugango tubane dutira abantu bigano bitandukanye. Twari muri worship. Bamuvise ko tufise igikorane cyangwa bafise ico bise event ku munsi wa gatandatu ni tariki za 28 ukwezi kw'icumi uyu mwaka nyene. Akajambo kamwe nko gutumira usozera Gilles abantu bashobora kuba bo bamikikorane cyane. Yes, turatumiye abantu muri event yacu izobera mu Cibitoki kwiba rya 12 haruguru ikabumbi rya Kanyoni. Tuzigirizo ubwiza bw'Imana tuzoryoherwa. Imana izotugendera azwa presence y'Imana tuzize Imana izobana nacu. Turatumiye abantu by'ukuri bazobifatira natwe mu guhimbaza Imana. None uwoza saa moya z'ijoro nuwoza saa moya z'igitondo bose nta kibazo bazusanga bikirimwo bimeze gute? Tuzokwinjira isa 8 z'umuhingamo niyo sari zokwinjiriramwo bisa abantu bazozindwe kugira ngo bazotangore natwe presence y'Imana. Donc abashaka kunze kuvuga yuko hajya ikonero ginjiye ko haza umumarika kugira apere. Rero turifuza yuko abantu bose bazoza kugira umumarayika bayipreza imbere y'icuro. Sinizere ko abantu bamaze kuba bavyumva abashaka kubahereye hose. Ndakwinginga ngo manzugire subscribe upataje buno butumwa kubataramenye no information no bashaka kuyimenya. Sezera abantu ga every. Ego. Ndabasetse ndagiye ariko sigenda bibukije ko ndabatumiye kandi nawe ndagutumiye na cameraman ndamutumiye azoze mu gikorane cyo guhimbaza no gutazira Imana umwanya wo kuba hafi y'Imana byukuri kandi umurimbyi yavuze ngo uko ndushaho kumwegera ngo amaso yanje arahumuka tube hafi y'Imana kugira ngo tugume tubona ibyiza Imana yaduteguriye ntimuzosibe kandi ntimuzocererwe tuzosangira ibyiza by'Imana. Yego murakoze namwe ndabashimiye. Rero wewe wariko dukurikirana shimire uriya mu cameraman ari nyuma ya kamera ni Arrest Domast ni watuma amasana amashikira ameze neza amajwi abashikira ameze neza cyane. Nanje Mr. Igoro mbandanye kubana namwe ibihe byose. Yesu abaho umugisha.